Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cane, ndabaramukije cane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nagomba dusange ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca gatandatu. Igitabo c'Itanguriro igice ca gatandatu turahera ku murongo wa mbere. Igitabo c'Itanguriro igice ca gatandatu duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12 haravuga umutwe w'amajambo mu Kirundi havuga ngo uko ingeso z'abantu bo mw'isi zononekaye. Maze abantu batanguye kugwira kw'isi bavyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ko ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Uhoraho aravuga ati mpwemu wanje ntazokwamara anyinyurana n'umuntu ibihe vyose kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Muri ico gihe hari ibigatanya mw'isi, no mu gihe co hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarako abana, nibo babahizi ba kera babaye barurangiranwa. Nuko Uhoraho abona ibibi vy'abantu ingene ari vyinshi mw'isi, kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamenyereye gukora ikibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobamara mw'isi, uhereye ku muntu, igikoko, icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije co nabiremeye. Umurongo w'umunani havuga ngo ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Ubu ni rwo ruvyaro rwa Nowa. Nowa yari umugororotsi, ntiyagira agasembwa mu gihe c'abo barukanye, kandi Nowa yagendana n'Imana. Yavyaye abahungu 3, Shemu, Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye imbere y'Imana, yuzuye umuryango. Imana yitegereza isi ibona ko yononekaye, kuko abari n'umubiri bose bo mw'isi bari bononye ingeso zabo. Yesu nadufashe. Muri ano majambo twomba tuvugane kw'ijambo rivuga gushimwa n'Imana. Iki gihe tubonye cari igihe abantu ingeso zabo zari zononekaye, hama Imana iravuga ngo mpwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu ibihe vyose, kuko ari uw'inyama gusa. Icatumye Imana ishima Nowa yari umugororotsi, ntagira agasembwa, kandi akagendana n'Imana. Iki gihe Nowa yarimwo cari igihe abantu ingeso zabo zari zononekaye, kuko batari bacumvira mpwemu, basigaye birongora bitoraniriza ivyo bashimye. Iyo umuntu atarongowe n'Imana, Satani amwereka vyinshi bigaca bimukwega, kandi bikamuzanira ingaruka mbi. Turashobora kubibona mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 13 umurongo w'10, aho Loti yari kumwe na se wabo Aburamu, hamaze kuba amatati mu bungere babo. Aburamu abarira Loti ati reka hoye kuba amatati, nuhitemwo. Ico ngomba kuvuga nuko Loti ngo yaciye yunamura amaso, ntiyiyumviriye ati reka nsenge numva ico umwana yombwira, reka
niyumvire canke reka mbwire data wacu nakurikiye twazananye angira inama, ariko ngo we nyene aca yunamura amaso. Tubisoma mu gice ca 13 igitabo c'Itanguriro 13 umurongo wa 10, aravuga ngo Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya co kuri Yorodani, abona ko hari ibidengeri vy'amazi hose, Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora. Ico kiyaya cari kimeze nka rya tongo y'Uhoraho canke nk'igihugu ca Egiputa ugiye werekeye i Sowari. Aha tubona Loti arabishije amaso yiwe abona ico kiyaya ari ciza, aca ngo ashishikara kugenda yunguruza amahema kibayemwo, ko nico yaciye ahitamwo. Biboneka ko yaciye ashika muri Sodomu kandi cari igihugu c'ikinyavyaha. Hepfo gato barabivuga ngo genda nk'umurongo wa 12, agenda arunguruza amahema arinda ashika i Sodomu, kandi abanyesodomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Rero kutagisha inama Aburahamu, kutabaza Imana, akarabisha amaso yiwe abona bisa neza, aca arunguruza bimujana ahantu habi. Murazi ingaruka uko byagenze. Ariko kandi turabona ko Aburahamu bari kumwe, wewe yamuhaye uburenganzira bwo guhitamwo, ariko we arahagarara aravuga ati aho niwahitamwo iburyo ndaja ibubamfu, niwaja ibubamfu ndaja iburyo. Rero amaze guhitamwo ngo weca yidugira ku musozi. Rero ku kuntu yahaye uburenganzira umuhungu wa Loti agahitamwo, Imana byatumye imugendera, kanatsinda yari yanamuhamagaye. Turabisoma mu gice ico gice nyene ca 13 umurongo wa 14, aho havuga ati Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uhoraho abarira Aburahamu ati unamura amaso yawe uhereye aho nyene uhagaze, witegereze mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko no mu burengero. Iki gihugu cose ubonye ni wowe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose. Yesu nashimwe. Imana niyo yahavuye ibwira Aburahamu tunamura amaso. Twibuke ko Loti ariwe yunamuye amaso, ariko Aburahamu arunamura amaso. Rero tubona ko iyo hatariho kugendana n'Imana, nkuko twumvise icatumye Imana ishima Nowa, nuko yagendana n'Imana atagira agasembwa, ari umugororotsi. Umugororotsi yumvira Imana, umugororotsi agendana n'Imana, akagirwa inama n'Imana, akarongorwa na mpwemu. Hariya twabonye ko Nowa amaze kushimwa n'Imana, Imana yamugiriye inama, iravuga ati ngire ndandure bano bantu. Imugira inama yo kubaka ubwato, kandi tubona ko Nowa yaciye akora uko Imana mubariye. Muri kiya gice kigira 6 umurongo wa 22, cyo gigira 6 c'Itanguriro umurongo wa 22, aravuga ngo nuko Nowa abigenza atyo uko Imana yamubariye kose niko yakoze. Iyo umuntu agendana n'Imana akayumvira, bigira n'ingaruka nziza. Nowa mu gushimwa n'Imana uko bagena n'Imana kandi akayumvira, amaze kuyumvira ubwato yabubaje igihe kirekire, ariko ntiyacitse intege, ntiyanarambiwe, yashishikaye kubikora. Hama byamuzaniye ingaruka nziza, kuko ubwato nibwo bwahavuye buba ubuhungiro bwiwe n'umuryango wiwe, bituma akinjishwa mu gihe c'umwuzure, ararokoka n'abiwe. Rero ngaha tubonye ko aba bantu ingeso zari zononekaye, bo ubwabo barabisha amaso yabo, bagahitamwo batumwe barongowe n'ivyifuzo vyabo, ngo baritoraniriza
abantu b'Imana ntibitoraniriza barasenga bagasiguza bakarongorwa n'Imana, nibyo bizana umugisha. Ariko iyo atariho siguza Imana kurongorwa, naho byogaragara umengwa ni vyiza, bizana ingaruka mbi. Ingaruka yabaye kuri Loti amaze guhitamo kiya kiyaya, naho casa na rya tongo, yaragiye ngo arunguruza amahema ko yunguruza kubera abana ari heza, aguma agenda yunguruza aca asanga ageze Sodomu. Nubwo mu bigaragara mu byaboneka ari vyiza, asanga yinjiye mu banyabyaha, kandi mu nyuma yagizeho ingorane. N'igihe Imana yagomba kumurokora ngo avemwo, ntiyahavuye avyumvira. Imana yamubwira ati duga uje kuri iriya misozi, nawe aravuga ngo ni kure sinojayo. Navyo turabibona muri kiriya gice ca 19. Ntiyahava ngo yemere kujayo, bituma noneho ahitamo kuja ngo mu gasagara, nako nyene ibyamubaye ko ntibyabaye vyiza. Imana idufashe, Imana itugire neza. Rero n'iri jambo ryo gushimwa n'Imana. Imana ishima umuntu yitandukanya n'icaha. Imana ishima umuntu ayibaza atirongora, ariko asenga kugira ngo imurongore, kandi akumvira ivyo imubwiye, akavyumvira akabikora. Kandi turabona neza ko iyo hatabayeho kurongorwa n'Imana, Satani nawe araza akarongora umuntu akamwereka. Mbere ivyo yabihereye no ku mwami Yesu igihe yamujana. Dusomye muri kiriya gitabo ca Matayo mu gice ca 4 umurongo w'8, turabona ko igice ca 4 Matayo, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice ca 4 umurongo w'8 avuga ngo Satani yongera kumujana ku musozi uhagaze cane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwawo, ati ivyo vyose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Yesu adufashe. Rero Yesu aramenya uhagaze imbere ye, aramenya uriko aramwereka, ariko ntiyamwemerera. Ariko umuntu atari kumwe n'Imana, iyo Satani amweretse, abona umengo aronse vyiza, arapfukama, aremera iyo nama, ariko ingaruka ija kuba ingaruka mbi. Mu gishingo cyo kuba amenwe aronse vyiza, aheva akuramwo ibintu bibi. Biradusaba iki? Biradusaba kumvira Imana, biradusaba kutarongorwa n'ivyifuzo vyacu, biradusaba ko duca bugufi tukagumana n'Imana, biradusaba ko habaho gusiguza Imana, naho byogaragara umengo ni vyiza, ariko umuntu akabaza ati Mana, aha turi kumwe, turayiko turagendana, ibi bintu uravyemera, ibi bintu urabishingira intara. Iyo umuntu ari muri ubwo buzima, Imana iramushima. Mu kurangiza nagomba ngo umwe wese yiyumvire uburyo abayeho. Uri kurongorwa n'Imana, uri kugendana n'Imana, canke uri kurongorwa n'ivyifuzo vyiwawe, uri kurongorwa n'ivyo Satani akwereka, ivyo uhahamiye vyo muri ino si. Kuko tubaye mw'isi ingeso zononekaye, tubaye mw'isi abantu batakiriko bararongorwa na mpwemu. None wewe nk'uwamenye Imana, wewe nk'uw'Imana yahamagaye, uri kukurikira ibyo ubona, canke uri kugenda uko Imana iriko irakubwira? Hazobamwo kimwe. Ukurikiye Imana ukagendana n'Imana, hari ivyiza imbere yawe. Ariko ukurikiye ibyo witegereza n'amaso yawe, n'ibyo kumwe Satani ariko arakoresha, kuko ashobora guca muri we nyene akakwereka ibintu ko vyiza, kuko amaso yacu agarukira hafi iyo hatariho kuhishurirwa na mpwemu. Kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo hatari guhishurirwa umuntu yigira uko agomba. Guhishurirwa nabo bisaba gupfukama, gusenga Imana, kubaza Imana, kuko niyo ibona kure, niyo ibona ivyiza. None wewe bimeze gute? Nahawe kwiyumvira ikiriko kirakurongora. Imana ikwitegereje ikubona uri kurarongorwa ni na mpwemu, ikubona uri kurarongorwa n'ivyifuzo vyawe, canke ikubona uriko ari Satani ariko agenda akuzunguza. Imana ibahezagire cane. Ryari iryo jambo ryo gushimwa n'Imana.
nk'uko Imana yashimye Nowa ikamugira inama mu gihe kibi kandi akayemera kandi akarokoka. Nawe niwemera kurongorwa n'Imana, Imana izogushima kandi hazovamwo ibyiza bizogukiza, nabyo n'aya masezerano ubugingo budashira Imana yadusezeraniye. Imana ibampera umugisha.